bavukanye mwese muri iki gihe turiko turasabira amahoro aka karere kacu, nitubanze twisabire twebwe nyene rero tuba abantu b'amahoro, kuko Imana yama iriko iratugabira amahoro nk'uko yagabiye abayahudi amahoro mu mwana wayo kuri Noheli ya mbere, mugabo mukamwumvise abatari bake batamwakiriye. Twisabire imbere ya byose umutima wo kwifata uko turi, bamwe bose mu bihugu byabo bemere uruhara rubi bashobora kuba bafise mu ntambara iriko irahitana abatagira ico bapfa ku nyungu z'abari n'ico bapfa. Murabizi ingene bamwe basigura iminsi yose ingwano yama igirwa n'abantu bazinanye bafise ico bapfa, mugabo bo batagenda ku rubuga bagatuma abandi batagira ico bapfa batazinanye no kumenyana kugira ngo bahomvagurane. Muramaze kubona mwese iyo hari nk'ingorane mu rugo, umugabo n'umugore barashobora gutana ko umwikomo, kandi muri bo haba hariho umuntu nkumbure nka 90% abifisemwo uruhara ruhambaye, mugabo nako k'10% kaba gafiswe n'ubundi. Intambara ntishobora kuba hari uruhande rumwe gusa rugomba kugira intambara yamigirwa n'impande nka zibiri. Twame rero turiko turazirikana mbega muri iyo ntambara, duhereye mu ntambara ziri mu ngo zacu, mbega muri iyo ntambara ubwo jewe nta ruhara na rutonya ndabifisemwo. Nizo rero ntambara z'iyo hiyo ntarizo kuvuga izina, tuze turaraba mbega twebwe nta ruhara tubifisemwo. Iyo dutanguye rero kwemera uruhara naho rwoba rutoyi, niho duheza tugaca bugufi, maze tumaze guca bugufi tugashobora no kwemera kwicarana n'abandi, hanyuma tukaraba inzira nziza yo kugira ngo dusubire mu nzira y'amahoro.